Je twavuganye kutanga bitagose. Irashaka gufina atana tumiya yatubirimo. Ngira kwanza ubwa mbere ugiye kwiba bigenda gute. Bonye umuntu nyene ahagaze nk'ahantu nyene. Tubibona nawe ngiri nakubwiye. Kwiba no kuri diplome. Diplome kwa ukapose ubugwije ngo tako urukoresha ibiki wohira. Ngiri bijanye n'ivyo twize nanureke kunyayatisha unesha umwanya. Ibyo twize ubunyene cyangwa nyene ibiki ivyo twize ubunyene twagike namwe watukiza. Karafere tamwe kumubita. Ndaga ngo turiko turayayata. Ngira kwanza ijambo ry'umutwe hama. Ndabibwira mama nawe kumunkubita. Ikintu kigugu ngo ushaka kuja mu kazu kiyayata ngo mama hari. Ngira gusa ivyo twize hama nibandanirize. Ibyo twize ibi ubwa mbere nakubwiye ko iyo ugiye kwiba bigenda gute. Ibintu twize ubunyene ukubita amagendera gutya cyane site Kutiwe nabonye uri kwa atakagedi. Njanye Ingo ndakwereka urabona dushite. Ati ingo. Ujya aha. Fasiyare ngaha. Fasiyare amaboko hasi amaguru hejuru. Nimwe mwara tukiri. Bijya nyene. Nyarusa pitigore cyane Ukaneza. Egeza amaboko ngaha. Ntabyo kupa kumayo. Aha rero ngaho urikura kabika mu kazi kubyo kuko ugiye mu kazi nyene ndagucoma mu muzika tazo ko kinana. Uriga nyene kujya Petit frère. Uri ndabona wakamiritse bayo. Ntabyo gupfa ngaha bayo. Petit frère, are tugomba duteye tuja mu kazi direct. Andi bazulitaya. Genda bishoboye ubunyene Neza cyane haguruka tuje mu bikorwa rero. Genda nkivyibuka ahubwo. Mbize ndakubwire muhungu. No kuvuga amafaranga yose nahejeje kuyaharura ari ku munoni. Wewe rabuzani yo diri. Wewe rabuzani uwo muziko je nahejeje. Oya amahera yose nahejeje kuyaharura nahejeje kuyapanga we nta kibazo na kimwe ushika amahera nca ndaguha nawe ucuma umuziko. Oh my god. Uramubona? Ndamubona uriya yambaye agakoti kira. Urabe neza ubona ko menga afite telefone. Ego ndabona ikara telefone. Ndavye ndabona ko mengo imifuko yavyimye. Somere ndiba turacazibuka. Turakanura no mu maso urabe ibintu ukoresheje umwanya peti yawe. Je ndamubona neza. Tugende rero hajya niho rero ugomba gukorera ibikorwa. Hele nakimce niteguye. Peti yawe mari hajya nkeneye kuzizana pana byanditse imiyayata. Mpera ku telefone bavuze ko ari uko. Peti aho haba ari mu mufuko. Ntaza ko yayisita mu mufuko. Cyangwa amafaranga. Hakoro kuko. Kiro kinini kwa ji. Nakubwiye mani je amafaranga nahejeje kuyaharura ni original je ndazisinihenza amafaranga arakiye. Amahinda guha amafaranga. Wewe ukoresha umwanya. Komera amafaranga araharuye arakubiye. Jesus! Wewe iyi telefone yanjye wari witwaye. Nta hantu namuna nitwa nyine gusa. Namwe wari witwaye. None we kuri kurambara iyi telefone ngo ntayo wari utwaye we wakoze mu mufuko guto wewe wobisigurira gute. Nta nari ntwaye nyine gusa nyine. Wewe ikintu ukwiye nukubu. Iki Petero kuzura hezagirike imara zizanye. Reka shanika zizana. Ne wareka kuzizana gute nyene? Ne wareka kuyatora gute nka wewe? Ne wareka kuyatora gute nta yavise? Urabone kuntu nkubise. Petero wana manda kubya uri kibamba. Nawe genda rero utari kibamba. Petero uko kibamba Petero ngende ndakwerekeje. Nza ndazizanye imari. Jesus!